Ntitekane umunezero nsubire ndabaramutse nshuti babanyi mubandanya kumviriza ibiganiro kumwe n'amakuru dutambutsa ngaha kuri no mbonesha kure ICTV ayo tugiye kugaruka ko yubakiye ku ngingo nkuru zikurikira. Ubwicanyi mu gihugu c'u Burundi buguma kwimonogoza mu gihe CNDD FDD igumya irabwira abantu ko ari intwaro y'amahoro, ikaba hari leta mvyeyi, nyamara ubwicanyi bukaguma kwigaragaza mu bisagara irya nino mu gihugu. Abantu babiri bishwe mu minsi ibiri, ubwicanyi buriko buriyongera muri iyo ntara ya Gitega. Mu yandi makuru turababwira ko amazi hava mu kuzimu abangamiye amazu y'impunzi. Izo n'imfunyapfunyo zayo tugiye kugaruka ko, ntimuje kure, umwe wese hategerezwa gufyonda sabone amakuru kumwe n'ibiganiro duteguye hagaca habona notification ivuga ko dushize ko bishasha. Intara ya Gitega iri hagati mu gihugu gitoya co muri Afrika y'ubuseruko, iriko irahungabanywa n'urukurikirane rw'ubwicanyi. Mu kiringo c'iminsi ibiri gusa abantu babiri barishwe mu buryo butandukanye, bituma abahaba bagira ubwoba bwinshi no kwiyumvira ko umutekano ugenda urushiriza kugabanuka. Kubw'ababibonye, Nestori Ninahazwe w'imyaka 35 yahoze hari umumotari yarashwe amasasu 3 ari mu kabare mw'ijoro ryo kuwa gatandatu h'igenekerezo rya 4 Ndamukiza 2026 ku mutumba Kibungere muri komine Nyabihanga. Uwagirizwa ico caha ni Osiasi Nikezwe, umupolisi akorera kuri paruwasi Kibungere. Ferdinand Ndorukwigira arongoye uwo mutumba yemeza ko uwo mumotari yishwe azira ko yanse gusomya uwo mupolisi icupa ry'inzoga. Inyuma y'ubwo bwicanyi, Osiasi Nikezwe yarahagaritswe aca hajanwa muri komisariya y'igipolisi Imwaro, aho afungiwe. Abahaba basaba ko uwo mupolisi yoshengezwa mu rubanza rw'ikibiriraho. Bukeye bwaho kuw'Imana igenekerezo rya 5 Ndamukiza 2026, ikiziga ca Joachim Bizimana catowe kimanitse mu nzu yiwe ku mutumba Kibimba muri iyo ntara nyene ya Gitega. Igipolisi kivuga ko uwo yitavye Imana yari umugabo yapfakaye yibana wenyene, yaciye hajanwa mu buruhukiro bw'ibitaro vya Kibimba. Nta muntu n'umwe arahagarikwa mu boba bagirizwa ubwo bwicanyi, kandi bamwe mu bahaba ntibemera ko yiyahuye, bagasaba ko ukuri kumenyekana. Umutekano muke uguma wibonekeza. Umwaka uheze ishirahamwe Ligue Iteka, rimwe mu mashirahamwe ya mbere aharanira agateka kazina muntu mu Burundi, rikaba riri mu buhungiro kuva mu ngorane zo muri 2015. Ryo ryashize intara ya Gitega mu bibanza vyibonekezamwo cane ubwicanyi kuva umwaka wa 2026 utanguye. SOS Media Burundi imaze guharura hafi ibiziga 30 bimaze gutorwa muri iyo ntara. Ku banyagitega kuba atanyishu iva mu matohoza hamwe no kudahana abagirwa n'ivyaha bituma biyumva nk'abahebwe, kandi bakabona ko hari ukudahana. Ivyo vyaha bitaba rimwe gusa vyerekana ingene ubwicanyi buriko burafata intumbero mbi, mu gihe ubutungane bugenda buracika intege, bigatuma abantu mu bwoba no mu kwihebura. Nayo mu yandi makuru, amazi ava mu kuzimu arabangamiye amazu y'impunzi. Mw'ikambi y'impunzi ya Bwagiriza muri komine Ruyigi mu ntara ya Buhumuza mu buseruko bw'igihugu gitoya co muri Afrika y'ubuseruko, igihe c'imvura gihindura ubuzima bwa minsi yose.
bw'ababa muri iyo kambi bukaba bubi cane mu makaritsiye menshi cane cane inomero 22, 25 na 30 ya Bwagiriza ya kabiri. Amazi yo mu kuzimu araduga akinjira mu mazu kandi agaca hatuma inyubakwa zigenda zita inguvu. Ibishinga ntahe byaba byerekana ko ikibazo gikomeye cane. Ayo mazi ntatemba hejuru gusa, hava mu kuzimu akanyegetera mu mazu, agateraho ubukene budahera, bugatuma impompe z'amazi imigaga bigatuma zitakaza ubukomezi. Hari n'amazu amwe yamaze gusenyuka igice, bigatuma imiryango iba mu buzima buteye ubwoba. Aha si imvura gusa idutera ingorane, amazi arava mu kuzimu hakinjira mu nzu, nta kintu dushobora gushira hasi ntigitote. Kandi uko umwaka uheze dutegerezwa gusubira gusanura impompe z'amazi imigaga canke zisiduka. Niko bivugwa n'umwe mu mpunzi yo muri karitsiye ya 25 hitashatse kumenyekana. Impunzi zarituye abarongoye ibiro by'igihugu bijejwe gukingira impunzi n'abatagira ubwenegihugu, zisaba guhabwa ibibanza bidashobora guterwa n'amazi canke gufashwa gusubira kubaka, ariko inyishu ziracari nke. Kera baraduha ibiti n'amabati yo gusanura amazu yacu, ubu nta buryo bukihari, dutegerezwa kwigwanako. Bisigurwa na Marie, impunzi y'Ibwagiriza. Ku ruhande rwa ONPR baremera ko hari ingorane iriko, bagasigura ko hari ikibazo c'ubutunzi. Uburyo buhari ni buke cane, nta mafaranga yategekanijwe aho yo kubaka amazu mashasha, kandi amahera ashirwa imbere aja ku mpunzi zo mu ikambi ya Busuma. Duhimiriza imiryango gusanura amazu yabo kuko bishoboka mu kurindira ko hashobora kuboneka ubufasha. Niko umukozi umwe yashikirije, ariko atifuza ko amenyekana. Ikambi ya Bwagiriza ubu irimwo impunzi zirenga 9,000 z'abanyekongo zisanzwe zibayeho mu buzima bugoye. Ukwiyongera kw'amazi yo mu kuzimu kurushiriza kubatuma babaho nabi gusumba, bigatuma bashobora guterwa n'indwara n'umutekano muke uguma wiyongera. Mu gihe urushana rubandanya, ababa muri iyo kambi basaba indongozi n'abakorana n'abagira neza gutora umuti urama mu ntumbero yo gukingira amazu yabo no kugira ngo babeho mu buryo bwiza. Ku birometero bikeya uvuye aho mu ikambi ya Busuma yubatswe mu kwezi kwa Kigarama 2025, hari impunzi z'abanyekongo zirenga 75,000 zibayeho mu buzima bugoye cane. Hama haba imyiyerekano kenshi y'abifuza guhunguka mu turere baturukamwo muri Sud Kivu mu buseruko bwa Kongo, ariko akamo kabo gushika ubu ntikarishurwa. Nayo mu yandi makuru, imbuto z'ibiterwa zoba zigiye guhinduka mu Burundi. Leta izanye itegeko rishasha. Mu nama nshingamateka hariko harigwa integuro y'ibwirizwa y'umugambi w'itegeko rihindura itegeko nomero 1/08 ryo kuwa 23 Ndamukiza 2012 rijanye n'itunganywa ry'urwego rw'imbuto z'ibiterwa. Kariniye Mbarushimana, umushikiranganje mu vyo hajejwe harimwo uburimyi, niwe mutumire mu nama nshingamateka kuri uyu wa 8 Ndamukiza 2026. Muri iyi nteguro Kariniye Mbarushimana harerekana ivyo imvo zatumye higwa iri tegeko, ngo nuko iryari rihasanzwe ari irya kera kuko ryari ryo muri 2012, naho iri ngo ryamaze runini mu gutuma haboneka intambwe iboneka mu vyerekeye imbuto. Umushikiranganje avuga ko hakenewe iri rinagura. Yemeza ko iyi nteguro rero y'ibwirizwa izanye iterambere rikomeye kugira igisata kijejwe ivyerekeye imbuto gishobore
guhangana n'intambamyi zacu no guteza imbere uburimyi burama kandi atagisizwe inyuma ngo rishingiye ku mahangiro indwi. Irya mbere, kwisunga amahangiro y'iterambere rirama akurikizwa mu gihugu, aho ngo bizotuma hagwanywa ibibazo byibonekeza mu kuronka imbuto nziza kandi zikama ziboneka. Eka mbere ngo bitume haboneka imfungurwa zikwiye. Hazoba ugutsimbataza amategeko mu gihugu no mu gushigikira ubuhinga bushasha. Hano rero ngo bizotuma haba ugukomeza ubushakashatsi no kuvumbura ibishasha, mbere n'imbuto ziri ku isoko zikingirwe, habe uguteza imbere ubwoko bushasha bukenewe mu gihugu. Hazoba uguteza imbere kandi uruhara rw'abakorera utwabo. Umushikiranganji yerekana neza ko abikorera utwabo bazobona akarusho kuko bohurumbira igisata c'imbuto. Harimwo kandi gutomora uruhara rw'inzego n'ivyo zihabazwa kuri iki kugira ngo igisata gitunganywe neza kandi gikurikiranirwe hafi. Iyi nteguro ngo izotomora neza ivyo inzego zibijejwe zibazwa, kandi inzego zegamiye leta n'iza leta zizoheza zikorere ku mugaragaro kandi zikorane neza. No guteza imbere imbuto zongerejwe akaranga n'imbuto kama hamwe no kuzibungabunga. Iyi nteguro rero izotuma haba uburyo bukwiye bwo gukwiragiza imbuto zongererejwe akaranga no gushiraho ingingo zerekeye gusa ukubungabunga imbuto kama. Uguteza imbere ibijanye n'urudandazwa rw'imbuto no gukingira ko imbuto ziganwa. Iyi nteguro ngo ishiraho neza uburyo bwo gucungera neza ibiciro hamwe n'ibitegerezwa kwisungwa bikomeye mu bijanye n'akaranga k'imbuto. Icanyuma, kwisunga amategeko hakurikizwa ku rwego mpuzamakungu n'ayo mu karere. Hano bizotuma Burundi ngo bushobora no guhanahana ibidandazwa ku rwego mpuzamakungu. Ndabashimiye nshuti babanyi twabanye muri aya makuru yaragezwe ko amakuru yacu nagasaga. Ndabipfuriza kubandanya muranirwa n'ivyo muriko murarangura. Imana ibahezagire.